reka rero tuvuge urakoze inyishu media twese hamwe urakoze inyishu media urakoze inyishu media ndamushimiye kuko aduhaye ibyo tuzokoresha ku ishuri. nta mwanya wo kwicara dufise ariko turagerageza kugira turabe ko twagira n'ingoga ariko uribuka ikiganiro twagiranye hajya twicaye hajya mugabo ugisohoka gusa mumengo arakajambo wavuze ngo murabudusha kuri ma Facebook sinzi ako kantu ko bavuga tsigurira neza ko navye twumvise neza kugushira kuri Facebook canke kuri YouTube bivanye n'ikiganiro twayaze canke twagiranye n'abana banyu nuko twadushaka ko twoshoka abandi mu mitima ibyo turakora turitanga mu buryo bwacu dushaka ko n'abandi bafite kuko hari abantu bafite imitima yo gufasha abantu ariko bikabananira bakabura aho babicisha rero kuba turabikora uko tuba dushaka ko n'abandi ko bo kwitanga rero tubyumva neza kuko mu isanzu ibyo twari twasezereye abana murabona ko tubikoze hajya utanga nabwo ari uburyo abafise Okay, hano turi kumwe na CEO wa Inyishu Media hamwe n'abandi benshi staff yose ya Inyishu Media twari hano twaje gukora igikorwa twari twiyemeje nka manager wa Inyishu Media kuri babana twabonye bafise impano zidasanzwe abandi bari oya tugenda ari ya muhira nyene tugirira ari yava ari ibintu twakora we nyusi izina ryawe tugende rero turondera abande ego twashitse aho babana turiko twatangura kubona abana bamwe mu bo twavuganye nabo manager wumva gute kubona usubiye kubona abana bana manager barakubajeje tubyumva neza kuko mu isanzu ibyo twari twasezereye abana murabona ko tubikoze hajya utanga nabwo ari uburyo abafise no mutima rero agatima kacu tugafise gato reka dusangire n'abandi ego manager atubwiye ikintu ciza yuko bipfuza gusangirira hamwe n'abandi ivyo bafise bikeya muri bike bafise gutanga n'umutima turabona turi kumwe na staff ndende manager ni kuki mwiyumviriye bano bana kuza hano nk'umugwi wose kandi ubushize twari twabonye CEO yizanye ubwiwe wenyene sinzi gituma cyo bacatumye mwashitse hano mwese hamwe urumva twashimiye rero gushika kuri uno munsi twari twasezereye ko abana tutegerezwa kubakorera ca kintu twari twavuze hama nka CEO yavuze nka manager uno munsi reka tugende dushike turabe abana hama ico twaronse tugisangize dusangirane yego abana turabona ni benshi hariho n'abandi baje kuturaba batangajwe cyane na kino kintu ku by'ukuri nibidasanzwe reka tubaze CEO gatoya CEO turabona mwaje kandi turabona ko mwazanye staff yose turanezerejwe no kubona mugomba gushira mu ngiro ico mwiyemeje none bano bana twari twabonye yuko mwabishimiye kandi mwaje gukora ico mwiyemeje none manager umva wobwira iki bano bana ko tubabona ni benshi baje ngaha anya bace baza kubashengere ikibazo ni benshi ego ariko nkuko twama tubivuga twifite agatima gato aho gatima gato nkuko manager aserukira abamenyesha makuru ba Inyishu Media yabivuze ego tugerageza kugasangiza n'abandi gusangira n'abandi ko vyinshi bibi twara bike vyiza urabizi ego no munsi twashimiye ko bijya twiyemeje twaje kubishikana byari twarakoze n'ikiganiro turiko turabigura urumva uno munsi twaje kubigira gusaba mumenyesha makuru w'umukobwa si hari yari kuvyibona araza kubibona ku rubuga ubu byo tuvuga gusa twashaka umuvyeyi wo ngaho umengo si hari umuvyeyi wo ngaha birashoboka ko yoba atari hari reka tubaze mama wari mubwiye ko tumurondera uvuze reka tubaze abo ngaha aho umuvyeyi yoba ari ego reka tubaze abo ngaha ni sawa mama mumeze neza ego uno munsi twaramutse tuza kugendera abana abo ngaha hari ico bibatwaye yana na kimwe kandi turashimye kubona mwatwakiriye
twari dukeneye kubaza umuvyeyi w'abana bo ngaha yo barihe. Nguye ari hajya ku muryango yaraso. Murakoze cyane, murakoze CEO, ndibaza CEO yamaze kumwibonera yaradutumye tubaze. Monsieur manager, niyo rya mbere ubonye umuvyeyi w'aba bana? jewe ni rya mbere kuko nkunda kumubona mu ngurukana bumenyi bwa Inyishu Media. Je ni rya mbere kandi ndishimye cyane mbona n'umumama mwiza vraiment. Wow, arishimye cyane manager wacu. Turabona umuvyeyi wacu yamaze kuhashika. Reka mama umeze neza? Meze neza. Mbega watubwiye ngo umwana wawe yitwa nde? Yitwa Hakizimana Jospe. Hakizimana Jospe, yiga mu kangahe? Mu wa kane. Twashobora kumubona ari muri aba bana nyene? Ego. Nkuko twari twabivuze twaje ngaha nka Inyishu Media, ino yose ubona ni staff, ngira ngo urabona Beni cameraman, urabona Jezi, urabona CEO wacu, urabona manager n'abandi benshi bari hano kugira ngo kino gikorwa gikorwe neza. Wiyumva gute kutwakira? Ndanezerewe cyane ngene mwashikiye ngaye mu winyuza. Aranezerewe cyane, aranatwenze, vraiment natwe byatunezereje. CEO ari hano. Urumva nta mwanya wo kwicara dufise, ariko turagerageza kugira turabe ko twogira n'ingoga, ariko uribuka ikiganiro twagiranye hajya twicaye hajya mugabo gisohoka gusa mumengo arakajambo bavuze ngo murabudusha kuri ma Facebook, sinzi ako kantu ko bavuga tsigurira neza ko navye twumvise neza. Kugushira kuri Facebook canke kuri YouTube bivanye n'ikiganiro twayaze canke twagiranye n'abana banyu, nuko twadushaka ko twoshoka abandi mu mitima. Ibyo turakora two turitanga mu buryo bwacu, dushaka ko n'abandi bafise, kuko hari abantu bafise imitima yo gufasha abantu ariko bikabananira bakabura aho babicisha. Rero kuba turabikora uko tuba dushaka ko n'abandi ko bo kwitanga. Rero twazindutse, sinzi ko ujya mu asanzwe hagira mu secretary wacu ko yoshikiriza tukaraba hama bajya abana bose ndibaza bari ngaha. Sinzi ko nubahamagara kwanza imbere ya byose ubishikire ngaha kugira kamera n'abandi babo. Ego abana bose bana bafise impano. Jospe Keri bumashapo mukicu. Ego cameraman sinzi ko twerekana twese. Yego twese tuje muri kamera. Abura umuntu Hari uruguru. Hari uwo yigeze kutubwira ko bavuye uruguru ubu ni bien, bose barakwiye muri babiri abuze umwe yari batatu. Muka Filipo. Okay. Filipo ni watabonetse. Ngo yerekana ino nubwo twe kabisa Max. Filipo tumukurama mugabo naco. Naco reka gerageze sinzi ko tworonka kantu twabishira. Agatebe. Nk'agatebe kose. Urumva twagejeje kuguruka mu kenyeri tudukanyiza mu ngeze mu mahera muzo mwateguye mu kugira ko natwebwe twitaze aho nta bushobozi bwinshi bufise ngo twovuga ati ngo twikokore byose kuko nabwo dufise bavuga ati byinshi bibi bitwara bike byiza. Rero nuko amastiro dustiro tungaho ora siro twishura kabisa stiro ariko stiro abantu nyene bazobera nk'abagenzi ba Jospe canke Keri turashaka kuba bakamye kamwe bari ngaha kugira abana banyene bashikirwe abanyeshuri ariko rero twagoma turabukuntu tubigabura safe n'amafanga kadufata kwaza agashashe kamwe muri no mwanya CEO wa Inyishu Media agomba ashikirize ico yemeye kandi
tunezerewe cyane kubera no musiriye cyane nta kintu na kimwe nta jambo na rimwe yavuze yuko ririjana nkuko muko mabibona mu kiganiro giheruka twari twasezeranye yari yasezeranye yuko abana bazoronswa udukaye udukaramu ibikoresho by'ishuri kugira ngo babashe mu mwaka ukurikira babashe kuja ku ishuri banezerewe inyishu media twahishikiye CEO ariko araraba uburyo bibagaburira abana ku by'ukuri umuntu yiyaga aho ahambije yikora aho ahambije inyishu meza yikozaho ihambya kugira ngo ibashe gufasha bano bana bafise impano kandi impano yose ishigikirwa n'ibikorwa kandi n'ishuri nico gikorwa ca mbere nk'umwana ategerezwa kugendera nico gituma inyishu meza yabitahuye kare yabimenye kare irabona yuko itegerezwa gushigikira abana mu buryo bwo kwiga kugira ngo babashe gutera imbere mu mpano zabo tuvanga uyishire 60 36 tutwaba amakaye kubona batatu ko aza kunga ni 60 ni 36 48 Anda kapata tu hamaliza kusigara turacha turaza kuraba tatu amafaranga make cyane ariko turaraba ubiga kumakangana gatatu mbega hisiyo mu tugira ko tumwana ikaramu tugaye zibiri parce irashobora kuziba n'ukoresha bishoza ko dukeneye iterambere kuko mwebwe rero ubundi bw'ejo nakajambo ufise watubwira cyangwa gushikiriza abantu kajambo wobwira inyishu meza n'abakunzi ba inyishu meza kuri kino gikorwa kibaye ndabashimira cyane ubuze ibikoresho byo ku ishuri kumengana turaheza ubundi Josquari wavuze nawe mu wakana biga mu kangahe yavuze mu kandi waradubuye agiye mu wakana Josquari ko fisi dusone yavuze ya mama mu yindi ni kindi baza n'abantu yesize amaliste ya kera n'ubu ko ari cyo kimwe ko inyiye kofo bwa mbere mu twari twiga tubere ko liste sico kimwe ndiba ariko uko biri kose amatwaye nashobora kurenga 12 muri quatrième nigi ni 12 muri primaire nashobora kurenga sawa asigaye wa undi ngwe turamureserva nawe nyine amakaye yiwe ahari turamuha ibisiro abuzimwe zitatu tutaduza muri babandi tugize gukinana nabo mwigize gukinana nabo na undi muntu ari ngaha urya ni ari nabonye ugira kare yari yabonetse mu byakaganga gaherutse mu biganiro barya cyaro abiri kwa uyu ko ajya filime ni ibintu byo gufashanya nuko inakinura umuntu bibaho umwe yajya mu buyenzi umwe yajya mu buyenzi koze yuko n'undi wayifise nawe undi cyo tumubikira yofasha kuko umutima gufasha kuva muri twebwe nawe wewe ufise ikintu ushaka gufasha ushaka kwicisha ngaha muri Inyishu Media hanyuma CEO niwe aba ari presentable kuronka information zose zivuye kuri mwebwe murakoze cyane urashaka ego wewe mu babiri wewe wabonese gato ariko urabona ko tugerageza nyine kubatera intege hanyuma umutima wo kwishuri mugumane parce que mukore kwishuri kabisa president muri mwebwe nawe tuza ariko mashobora kuba president ubwiye iki Inyishu Media ku bwayo makaye n'ikaramu rose yakoze nabashimira ko badufashije ego weho Jospin ubwiye iki Inyishu Media kubwo ayo makaye n'ikaramu rose ndamushimiye kuko aduhaye ibyo tuzokoresha ku ishuri
Ego. bo wawundi wawundi na namubikiye rero mubiki sawa atatu ngaya 3 sawa reka tugire guterera ya a reka tubongera imwe aba a bari ngaha kugira akarisi kagabanuka ari karagabanuka nabandi mwakinanye cyagiye hari n'uyu mwongere imwe muri bajya batatu okay uno muri bajya batatu bo igikorwa cyo kigenda neza ikindi baza na bintu byatari kandi kuvuga ngo harimo amahera ayo makaye usanga ayo gwa kuri 5000 cyangwa angahe 3000 uko na mahera make cyane me turi kumwe twese birashoboka habonetse abandi urashaka ko yamarisi urumva amakaye 10 nangahe muri ya list urumva ko abashaka kigabanutse ariko kigabanutse mu masuko n'agastiro karahari sinzi rero aya makaye rero sizi ko twayasubiza inyuma cyangwa tubwira aya makaye nicyo yasubiza inyuma kuko nizere yuko no ngaha muri kano gace aba bafite abagenzi urazi ko biga barashobora kuboneka n'abagenzi batatu ushobora kuba n'ikaye imwe ukaba n'ikaramu uba mutima nyine wo gusangiza aho gusa icyo dufise ku by'ukuri inyishu media iratangaje rigiye guha n'abandi bana batari muri babandi twabonye berekana impano zabo baduha injira kwanza wewe wavuze ko ukuze uri bukajya mu wakuze wewe wavuga nakuze na mave ko wiga wewe wiga hehe mu wakangani mu kabiri waratoye wewe no mu kabiri aratoye wewe mu mbere sawa sawa stiro aba masiro nahere sawa asigaye biraheze ni yandi je gacho ta mu ifu aja kwa mu tumu mwana kugira mshikirize wao wundi ego ndi mazari aho nibya Sasa narudia nyuma. Sawa. Jendi bazari batwashimira uzi kandi ubuza kuduha kakanya twazi imiryango yanyu ngaha nije mugabo turi mu bikorwa kandi twidagaduye ko bishoboka kose ariko mani murondere muronka ku by'ukuri inyishu media irabaye inyishu kandi murazi neza ko yama iba inyishu kibazo cyacu cyose turabona neza abana banezerewe abavyeyi boraba ku bwa kino kintu kibaye hano hantu by'ukuri cyari kidasanzwe kuba twayumvire gukora ikintu kandi tukaba tugishikije inyishu media dushimire CEO wacu ubwo ari jambo secrétaire ariko kumbashikiriza nk'ugwaruka cyangwa n'ikindi nyago mashikiriza abantu bakora dukwika muri inyishu media na society inyishu media na social media kari hasi mugabo turi organize ukuntu kuko arabandi ariho president ari umuvugizi bose umego bafatiriwe me inyishu media ni kunye turacari hasi me ari ukuntu turi organize secrétaire washaka kutubwira Ndagwa sinajamu jari ngamukene kubashiramo ariko urabona ko bashoboye kwikokora bagakora mu byo badafise ariko bagakuramo amakaye y'abandi bana ni ukuri bafite umutima ukomeye cyane nta wundi muntu ashobora gukora ibintu nk'ibyo bakoze adafise umutima wo kwitanga adafise umutima w'urukundo rero uru ni urukundo berekanye kuri nanjye ndumvise ndyohewe cyane kuko sinari nibaze ko hariho abantu bogira umutima w'urukundo kugeza iyo hose rero icyo nabasaba bakomeza kugira uwo mutima nyine w'urukundo no kwitanga mu by'abandi mwakoze tukubaze secrétaire uriga wiga mu kangahe okay secrétaire ariga kandi urabona ari muri bamwe bitanze kugira ngo kino gikorwa gikoreke secrétaire ubwiwe arakeneye ibikoresho by'ishuri ariko nawe ne yitanze kugira ngo ibikoresho by'abandi bana biboneke muri inyishu media turafise abandi bantu biga turafise abandi bantu bakiri ku ishuri ariko bitanze kugira ngo kino gikorwa gikoreke kubw'ivyo rero inyishu media iriho kugira ngo ibere inyishu ku kibazo cy'uwari we wese nk'uko mwabibonye bano bana twese tubwire kuna makaye yacu agafoto tubwire kuna makaye yacu agafoto
tubwire ko ikaramu tuzerekane Ngo piga picha nzuri wa. twese hamwe tuduze ikaramu n'amakaye reka rero tuvuge urakoze inyishu media twese hamwe urakoze inyishu media urakoze inyishu media turabashimiye cyane bakunzi ba inyishu media Sawa sawa musigare neza. turabasezeye abavyeyi musigare amahoro y'Imana Ego merci. ego murakoze cyane